Hello, how are you? Uno musi reka twige ku majambo kenshi twitiranya mu Congereza ndetse no mu Kirundi, ariko mu Kirundi ho kenshi asigura kumwe. Reka rero turabe aya majambo. Murabona titre ivuga ngo don't confuse these words. Ni ukuvuga ngo ntiwitiranye aya majambo. Ubwo rero ntidukwiye kuyitiranya kuko ntasa. Ubwa mbere turafise habit and custom. Habit and custom. Mbega custom isigura iki? Habit isigura iki? Mu Kirundi iyo tuvuze habit ni habitude canke nakamenyero canke ingeso z'umuntu ku giti ciwe umwe. Ariko iyo tugiye kw'ijambo custom ni mico ya communauté y'abantu kanaka, apana umuntu umwe. Mugabo tugiye kuri habit ishobora kuba ari mico canke ugasanga ni ingeso z'umuntu kanaka canke akamenyero kiwe mu vyo akora. Umuntu ashobora kuvuga ngo urya muntu ngo afise habitude ngo yo kumera uku n'uku 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 n'uku. Ariko tuvuze custom ni kuri communauté, apana ku muntu umwe. Yego, ni imico rero, imico ya communauté apana ku muntu. Hanyuma rero ukaba ari irya mbere uje kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, raba aho hepfo canke kumbure namba utaragira na subscribe, raba hepfo y'iyi video urabona handitse Mwarimu Jose canke Mwarimu Joseph bivana na telefone uriko urakoresha. Hanyuma imbere yaho urabona ahantu handitse n'ibara ritukura s'abonner canke subscribe mu Congereza, uca ufyonda naho imbere kuri ako gakengeri. Hanyuma kandi uce ufyonda naho hantu handitse j'aime canke like, namba video yabaryoheye muhafyonde kugira ngo n'abandi bazobandanye babona izi video. Hanyuma kandi mute mwandika na commentaire, mutwandikire aho hepfo hari ahantu handitse commentaire, mutubwire uko mwabonye iki cigwa ndetse munatubwire n'ikindi cigwa mwifuza ko tuzobategurira, naco dushobora kucongera kuri porogaramu yacu twateguye, kuko dufise porogaramu ndende cane yo kuvuga icongereza kugeza umuntu wese yahora atinya kuvuga icongereza akimenye neza akakivuga. Rero ubwo reka duhere kuri ubu burorero ngaha kuri habit and custom, turabe difference canke itandukaniro. Akarorero ka mbere, telling lies is a very bad custom. Iki sico kubera iki? Kubera custom si ku muntu umwe, ni kuri communauté canke ku bantu kanaka. Iyo tuvuze ngo telling lies, to tell lies bisigura kubesha mu Kirundi. To tell lies. Rero kubesha ni ingeso mbi, ni imyitwarire mibi, ni ukwitwara nabi, donc si vyiza. Ni umuco mubi canke ingeso mbi. Ariko twari kuvuga aha musi niho gikosoye neza, telling lies is a bad habit. Nakamenyero kabi, ni ingeso mbi. Rero habit ikora ku muntu umwe, mugo custom igakora kuri communauté. Bandanye aha munsi turafise ngo one kuri example number 1, the Chinese have a strange habit. Habit tuvuze the Chinese bisigura abashinwa bose. Abashinwa ngo bafise ingeso mbi, ariko habit ikora ku muntu. Aha siyo rero, iki sico kubera ko habit ikora ku muntu umwe, kuko umuntu uwo ari wese afise imico yiwe. Rero aha habit nikora, ariko iki ca kabiri nico, kuko kivuga ngo the Chinese have strange customs. Ni ukuvuga abashinwa bafise imico yabo itandukanye n'iyabandi. Nico kimwe n'abarundi barafise imico yabo itandukanye n'iyabandi. Ivyo turabizi cane. Tuje kuri kabiri, center and middle. Center and middle. Center ni centre, hagati na hagati. Ama middle ni hagati na hagati nayo. Ariko itandukaniro ni iryahe? Nuko center ikoreshwa iyo turiko turavuga ku kintu umuzingi. Centre ni hagati na hagati mu muzingi. Mwagize umuzingi, hagati na hagati ni centre. Hagati na hagati nyene murumva ku mapoint ari equidistant. Dans les points équidistants. Murabizi mu gifaransa, mu biharuro, abantu mwize ibiharuro murabizi. Donc amapoint ari equidistant, ukuvuga bafise distance ingana. Rero center ni hagati na hagati mu muzingi.
ariko middle si hagati na hagati mu muzingi, ni hagati na hagati ku kintu icyo ari cyo cyose keretse umuzingi. Nko hagati mw'ibarabara tuvuga ngo in the middle. Uvuze ngo ni muri center of the road, sibyo. Reka turabe uburorero tumenye kubitandukanya. Akarorero ka mbere, stand in the middle of the circle. Stand in the middle of the circle. Uvuze ngo hagarara hagati na hagati muri cercle, sibyo, dukoreshe middle. Middle ntikora kubera iki? Middle ikora mu bindi atari ku muzingi. Ariko tuvuze ngo stand, kuri kabiri, stand in the center of the circle, nico kubera iki? Kubera ko ni centre y'umuzingi ku mapoint ari equidistant. Equidistant point. Equidistant points. Aha rero murabona spelling canke epellation canke ukuntu nanditse center ngaha, murabona ko atariko nanditse aha hejuru ngaha kuri aha umenga nanditse centre mu gifaransa, hano nandika center mu congereza. Aha itandukaniro riri hehe? Aha ubwa mbere kuri kabiri centre nanditse center, iki ni icongereza c'abongereza, ariko abanyamerika bandika center uko mubona kigize ngaha kuri akarorero ka kabiri. Center ku mpera bagashiraho er, aho o birumvikana ko abari mu cyongereza c'abanyamerika. Dukoresheje re zikaba arizo ndome za nyuma, re arizo ndome za nyuma aho n'abongereza. Tubandanye aha kuri akarorero naho havuga ngo example number 1, he was in the center of the street. He was in the center of the street. Iki sico kubera ko ibarabara ntifise centre, rifise milieu. Hanyuma mugo tuvuze ngo he was in the middle of the street, ibi nibyo, middle of the street, hagati mw'ibarabara. Tubandanye ngaha naho, areka tubandanye turafise aka karorero, ariko tubanje gusoma ngaha havuga hati we also say middle of the road, mw'ibarabara tuvuga ni hagati na hagati, or middle of the room. Muri chambre tuvuga middle, apana center. Middle of the room or middle of the page. Kuri page tuvuga in the middle of the page, apana in the center of the page. Ico ni kibaho. Tubandanye rero ngaha murabona kuri gatatu, shade and shadow. Shade and shadow. Aha insiguro iraboneka cyane kandi n'ukoroha iroroshe, kuko ariyo lesson navyigishijemo nderekana insiguro iri hagati ya shade na shadow. Ubwo nibaza ko we wese aca abitahura mu buryo bworoshe cyane ko ntibigoye. Mbega shade isigura iki? Shadow isigura iki? Shade, iyo tuvuze shade ni igitutu apana icy'umuntu canke c'imbwa canke c'iki, oya, kirya gitutu c'igiti canke inzu. Iyo izuba rirashe urabona igitutu ahantu hahagaze izuba rigushikira, nico twita shade. Ariko tuvuze shadow ni iki igitutu c'umuntu, umuntu ahagaze canke ariko atambura, hariho umenga n'uwundi muntu aba ari hasi, donc ya gitutu. Iri jambo igitutu twese turaryumva neza, nico twita shadow. Hano navuga ngo ni shadow. Reka turabe uburorero, I like to sit in the shadow. Iki sico kubera iki? Ntiho kwicara muri shadow. Ubwo se woyicaramo gute kweri? Ntibikunda, kubera ko shadow ni iki gitutu c'umuntu uriko atambura, urabona ko mujana. Hama akarorero ka kabiri, I like to sit in the shade. Iki nico kubera iki? Shade gisigura kiya gitutu kitiyunguruza c'igiti, igitutu c'inzu kihindura ikibanza ari uko izuba rigiye, naryo rihinduye rikaja mu burengero riko rirarenga canke riko raseruka bivana. Akarorero naho ngaha kavuga ngo the dog saw his shade in the water. Shade urumva sito, iki sito, ariko tuvuga ngo the dog saw his shadow in the water. Shadow imbwa yabonye igitutu cayo mu mazi. Murabona twakoresheje his kandi atari umuntu imbwa. Ni kubera iki? Ni kubera ko
mu bihugu vyinshi ubu imbwa hariho usanga imbwa zisumvya na valeur umuntu. Nico gituma aha bakoresha his irakora kubera a dog is a pet. Ubwo rero n'agakoko gakundwa cane kuba gakunda jewe mugo sindimwo nta mbwa nkunda kabisa. Tuje kuri kane, customer and client. Turabe insiguro hagati ya customer and client. Mu Kirundi umenga nico kimwe. Mu Kirundi ntituvuga ngo umukiriya, tuvuga umukiriya na customer naho nyene tuvuga ngo customer, tuvuga ngo umukiriya naho nyene. Reka turabe insiguro z'amajambo rero abiri tuzibone neza. The grocer has plenty of clients. Ico sico kubera iki? The grocer has plenty of clients. Sico kubera iki? Grocer, kwanza grocer igisigura iki? Grocer ni barya mu gifaransa twita umu épicier canke épicière. Ni barya abantu badandaza ibintu vy'ibifungurwa. Barya abantu badandaza ibintu vy'ibifungurwa nibo twita aba grocer. Ivyamwa ugasanga barafise ivyamwa ibiki n'ibiki, ni barya badetaya nibo twita aba grocer or grocers. Ni barya abantu badandaza mu gifaransa ni tubita aba épicier canke épicière. Donc abantu badandaza ibintu vyo gufungura, ibintu vy'ibifungurwa kaniniya, ukabigurira muri grocery. Grocery nayo ngira sinzi ko muyizi mu Kirundi. Grocery ni épicerie canke ni kiya kibanza ushobora kuza kuguriramwo ibintu vy'ibifungurwa, ukahagurira ivyamwa, imicungwa, ibiki n'ibiki bitandukanye. Sawa rero iyo tuvuze ngo clients sivyo, abakiriya ku butike hehe tubita customers. Tubita customers apana clients. Abantu baba clients tubivuga hehe? Clients turikoresha mu mabanki, kuri banki uri umu client. Ku mabanki uri umu client. Ku bacamanza iyo umucamanza wamuhaye urubanza rwawe nkabarya abantu avoka, ico gihe uri umukiriya wiwe, uri umu client. Muga ku bintu vyo kugura, ugiye kugura utuntu anakaca hariya uri umu customer. Reka turabe ngaha rero ca kabiri. The grocer has plenty of customers. Kirumvikana. Plenty gisigura many, donc benshi. Hama tuje kuri akarorero ngaha musi nako kavuga ngo the lawyer has plenty of customers. Sico, kuko umuloya agira aba clients, ntitubita aba customers. The lawyer has plenty of clients. Kibatoreye nico. Urabona ngaha twanditse ngo a person can be a customer at a shop. Ibi nabisiguye ndavuga ko kuri shop ariho ubu mu customer. Ubwo mu Kirundi tuvuga ngo umukiriya, ariko umukiriya si Kirundi, muravyumva. But a client of a lawyer or a bank n'ahandi. Tuje kuri gatanu rero. Kuri gatanu dufise cost and price. Cost na price biratandukanye kubera iki? Reka ndabivuge mu majambo make. Cost, wewe ugiye kugura ikintu ubaza price, ntubaza cost. What is the price? How much does it cost? Nukuvuga price ni rya wewe ari amafaranga uza kuriha, niyo bita price. Ariko cost ni rya amafaranga uri kuragurira nyene kugurisha aba yaranguye ibintu, niyo bita cost. Nk'akarorero giye umuntu ugiye kugura nk'imodoka, arashaka kuvuga ati the cost of this car is $10,000. Ati iyi modoka nayiranguye ibihumbi 10 by'amadolari. So the price is $12,000. Nukuvuga we igiciro uza kumpa ibihumbi 12 kuko nayiranguye. The cost is 10,000. Nayiranguye ibihumbi 10 jewe. Urabona mu burorero tuvuze ngo what is the cost of this watch? Ico sico, kuko watch ushobora kuvuga ngo the cost, uvuga the price kuko ushaka kuyigura. Cost nariya yaranguweko. Tugiye kuraba ngaha rero abavuga ngo price is the amount of money paid by the customer. Nabivuze naryo amafaranga wewe ugiye kugura uriha, ariyo ni bita price. Cost is the amount paid by the shopkeeper. Cost naryo amafaranga nyene urya muntu ugiye kugura k'ibintu nawe yaranguye k'ivyo bintu ugiye kugura. Nabaha akarorero k'imodoka. Ego. Thank you very much. I hope you enjoyed this lesson. See you in the next lesson.